ahantu hafise sekirite no kwizera kuje nkuko no mugarantisa ni muri ka house hariho ububare bwinshi twaciyemo turondera ikintu citwa beshu ico kintu bose bakubwira ngo ni nk'umugani mugabo urabona muri ka house beshiriho urabona ngaha imbere mugabo umwanya uri imbere turaza guhereza kuri ka kavinyu hakwa kuri nyeta babare turavuga duti muri ka house hotel misanzu ino ni nk'entrenema mugabo hariho iyindi match igire ishitangura afite ni ku round amace muri round ya mbere hari round ya kabiri yo what's up my people at the Mambo VP ladies and gentlemen j'espère que vous allez bien so moi je vais bien so comme d'habitude imbere ya kamera ni kuri microphone za Wagos TV show ishoboye Khalid the MC Khalid the promoter aka La Favorites the baby on the social media the only one on Facebook WhatsApp TikTok Instagram even the X. So this is the mastermind lokuwadra no Virgin Khaso. So family rameneza kwamaza kugira subscribe ku rubuga rwacu go Wagos TV show kugira ngo dushobora kunkira amakuru ameze fresh update ku mwanya so another step nkuko mubibona ngaha kuri no Afishaje family kaba ni muri lancement officiel cyangwa se video launch y'indirimbo Ghetto ya y'umuririmbyi Emaniga aho tugiye kuyagana bamwe mu batumire tugiye dusanga ngaha anye baje muri lancement officiel so keep your eyes on our media shout out to behind camera Crema Pro bari kudufasha kugira ngo ashobore amasana mashobore kuzameze fresh ngiye kugenda ndabaza bamye banyu bamaze kuba present ngaha anye so family ni mu kibanza kimeze fresh ni kuri ka house hotel ahantu hari kibanza kimeze fresh mushobora gusohokera mugashobora kunezerwa na n'umuryango we wawe kumere yiwawe so musheri wawe so this is Khalid the MC KL favorite follow me so ndabaramukije aba boss banje amahoro cyane murameze neza cyane so bwa mbere na mbere ndabifuriza kayabagu urakoze cyane so ni mu kibanza cyiza kibanza ka house hotel bigaragara ko ari kibanza kimeze neza buri muntu wese ashobora kunezerwa iyo ari muri kino kibanza sasa mutamba ngo baba bita gute akazina kiwanyu nitwa Ernest so monsieur Ernest amuri kuri microphone za Wagos TV show murashobora kuramutsa abakunzi ba Wagos TV show ndetse n'abakunzi ba House Hotel abakunzi bangu turabaramukije cyane abakunzi ba House Hotel turabaramukije cyane n'abandi kibanza kimeze neza cyane giteye igomwa ahubwo tubarabira ari ngorane cheers reka tubarabira of course thank you so much ni kuri uno munsi uri hejuru aho hagiye kuba video launch cyangwa se lancement officiel y'indirimbo y'umuririmbyi Emaniga mbega ugerageje kuraba bino bintu bigiye kubera ngaha ubihereza pourcentage zingana gute ubona beza kuba bimeze gute bivanye na vibe ikunda kubera ngaha mu kino kibanza ca House Hotel iki kibanza ubwa mbere no banza nkashimira no muririmbyi Emaniga kuko we yumviye ko yofata kino kibanza kugira ngo agikoremo lancement officiel indimbo yiwe hama jewe ico mbona ahantu ibikorwa no biha nka 99% kuko biteguye neza cyane abakora ngaha muri House Hotel bariteguye neza cyane ibyo bafata biri top ibyo bajya nuko nyene n'abantu turizeye uko baza kuza ari benshi cyane so wow big thanks mbega umuntu yoba taraja ku rubuga rwa YouTube kugira ngo ashobore gukurikirana umunyempano Emaniga nakaye kama butera umuntu nk'uyo narejya abakunzi biterambere aribo duhereza kibanza ca mbere cyane muri mu kibana ikintu ca mbere no himiriza abantu nuko bobanza bagakubitira kuri YouTube bakabanza bakagira partage subscribe kuri Emaniga of course kugira ngo bateze imbere aba barimvyi bacu kuko mu bisanzwe aba barimvyi bakiri hasi irifo yuko haba inguvu z'abantu kugira ngo batere imbere cyane wow thank you so much tubasimire cyane murashobora kuduhera micro undi mu papa ari ku ruhande murakoze cyane wow big thanks so mutamatora baramukije amahoro cyane tuzere ko mumeze neza turaho turashima nkuko nabivuze aha ni kuri imbere ya kamera mkimako fonza Wagos TV show murashobora kuramutsa abakunzi ba Wagos TV show n'abakunzi ba House ndabamukije cyane ndabipfuriza kuno munsi kuryoherwa no kunezerwa ngaha iwacu of course Hotel House
ku bantu batari bahazi ni hoteli nziza cyane yakira ahantu neza cyane nta kinyobwa kihabura ahantu kungo mubona hari isuku hasukuye yani cyo gituma duhamagaye n'abaririmbyi benshi ubu ababera imboneza n'abandi bazoze kugira ngo icyo kibanza nabo kize kibabere ishusho ryiza haba hino haba mu makungu wari wese ahurumbira nka kuri Car House parce que les services zose ziri disponible les boissons ziriho harimo ivinyu inzoga za brasserie brarudi zose zizo dufise ngaha ibyo gufungura bise birakwiye biriho icyo umuntu yifuza ngaha kiriho hamwe namwe nkuko muko murabivuga uwo muririmbyi Emaniga neza reka twe tuko turakura ayo mazina ni usanga tumengana natugora gusubira mu ngabo turakunda abaririmbyi bashasha kazomushigikira Car House ko yashimye kuza gusohora indimo yiwe nshasha ya mbere ngaha ndetse yuko twebwe Car House zomushigikira tuzomuteza imbere mu byo dushoboye so mwatubwiye byinshi kubijanye na Car House Hotel maratubwira ama service amwe mbega nimba musubira makadusubiriramo neza na neza ama service kuburyo ashobora ama service ashobora kuba attrable kuba ashobora kwifuza kuza muri Car House Hotel ibintu bishobora kumutiva umuntu neza na neza kuza muri Car House Hotel mbega na service yoba ameze gute mbega Car House Hotel yoba iri organiser gute? Très bien, merci. Car House en fait ni hotel yaje ngaha kugira ngo yakira abantu mu buryo bugezweho sinzi ko mwasho guca indani murabe ibintu biriyo indani mu hotel nyine hameze umuntu hariyo ni nka appartement d'imois of course no kuvuga ya plusieurs chambres umwese seloni yakeneye arayironka yego urashaka gusha muri chambre ifise donc appartement irimo deux chambres salon quoi ugasanga harimo igitanda salon television frigo kila kitu cy'umuntu umuntu wese akeneye hari indani arakironka naho mara indwi yose nta muntu kiretse uhamaga umuntu gusa kuzana icubuze indani cyose kiba kiriyo narige twanabonye ko House Hotel hariho na security ku muntu ashobora kuba yateramiye muri Car House cyanye ku muntu yashikiye muri Car House avuye nkandi hantu yaje nko muri visit neza cyane aho uvuze ikintu nyaco yego Car House ahantu itumbereye d'abord itumbereye ahantu niba bararitumbereja ku kirimba c'umukuru w'igihugu yego presidence novuga yuko ngaha hadiza ko ari sécurisé d'abord yego en plus indani muri Car House naho dufise sécurité idasanzwe turaza abantu bashoboye kurinda umutekano yego nuvuga umuntu nta muntu numwe yigera ashika ngaha yidogera Car House kujyana na sécurité ivyiwe araza akadepoza akazovyakina nkuko yabizanye bijanye kwo gufungura nta muntu gica nkaho yidoga duhamagara abantu bose b'ingenzi uwari wese yifuza kwicara ngaho i Burundi ahantu hafise sécurité no kwizera kuje nkuko no mugarantisa ni muri Car House so family nkuko mwavyumvise ni kuri Car House aho mugenda muhasanga services zigiye zitandukanye kubashobora kuza mu cyane kuba diaspora bava mu bihugu byo hanze bakaza mu Burundi baje muri visit barahawe ikaze muri Car House Hotel ni kibanza kimeze neza ikibanza gifise n'umwanya wo guteramira mu ahantu harakayaga kameze fresh hari na security hari abantu baba bifuza ahantu hari security ku buryo bagoma bari à l'aise sasa rero mutama mwakoze kudusigurira byinshi kuri Car House Hotel mbega kubabwira gatoyi yego hanyuma kubona ko ninjabuka dufise imivinyu boko bwose imivinyu y'ubwoko original wowe nuvuga imivinyu yose afite imivinyu original va mu Bufaransa nuvuga yuko imivinyu yose dufise ngaha umuvinyu wose wifuza uzana mu gihugu cy'u Bufaransa kuri Car House wa muri disponible kandi ku mafaranga make cyane okay donc imivinyu yose irahari kandi ku gaciro katavuna kabisa murakoze cyane so mutama mbega mugerageje kuraba urubanza rugiye kubera ngaha anye ni video launch y'umuririmbyi Emaniga indirimbo Ghetto cyangwa se lancement officiel y'indirimbo yiwe mbega ibirori by'ino musi mubihereza
pourcentage zingana gute narejya mwene wacu yatubwiye ko yo yabihereje pourcentage zigera kuri 99 ntaco yihenze ko kabisa aha nibaza yuko turaza kuraba n'abantu bahoraho bicara kwibabara tuza guhiga uburebure bicare yego baze kurorera uwo muririmbyi sino abantu maza kubaronka bakwireka en plus no muririmbyi yazanye indirimbo shasha twanakunze tukiyumva turindiye tuzokora nyene bigenda yego of course ariko nane bagiye kubabwira nta kibazo ijambo ni aha muri Car House Hotel no kuvuga hari ama service atandukanye ni nkuko hari ibibanza by'iteka apana ikiya bishagije cyane by'abantu bifuza kugira ama anniversaire of course aha hari ahantu bakora ama anniversaire heza cyane hari ibintu byiza cyane nimwava nkamaza kuza kubiraba yego turashobora kuza kwinjira kugira ngo rero nico kintu nyene abantu bifuza gukora ama anniversaire turabaha ikaze nga muri kino kibanza mbega muri Car House barashobora gukorerayo ama mariage apa yama anniversaire nizihe manza zishobora gukorerwa muri Car House apa yama anniversaire aha muri Car House Hotel nta kintu na kimwe udakorera okay byose wituye service zo muri Car House Hotel barabiwakorera kandi ku giciro ciza cyane kitavuna sawa murakoze cyane mambo vipi mutama salama murameze fresh cyane biragaragara ko akamwimwe ni kenshi nana ningo ariko vrema akamwimwe ko buragute uteramiye muri Car House Hotel abantu cyo bibona muri Car House ko ari too much murameze neza rero mutama ni salama mbo akazina kanyu babita gute je bantazira gatutsi izina ni strato sa zina nawe n'abavyeyi ni strato mugaba abantu benshi banze kuri gatutsi gatutsi ni strato yego sibara kuvyinjiramo cyane peut-être ibizo byazananye so urashobora kuramutsa abakunzi ba Car House Hotel urabutse abakunzi b'umuziki ndundi uramutse n'abakunzi ba Wago TV show abakunzi ba Wago TV show abakunzi b'umuziki ndundi abakunzi ba Car House bose turabaramukije cyane gose of course yego so ni mwene wacu ngaha anye ushoboye kuba uri mu bantu banye bashoboye guteramira muri Car House Hotel ni kuri no musi ureje dufise lancement officiel y'indirimbo y'umuririmbyi Emaniga indirimbo y'umuririmbyi Emaniga ni Ghetto igiye kugirirwa lancement officiel nga mbega bero vyino musi wewe wavyitabiriye kubera objectif iyihe mbega ubehereza pourcentage zingana gute ibintu vyino musi bo mu bisanzwe twese twarumvise intego y'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yuko ari ukugira muri 2040 uburundi bwifashe 2060 igihugu cifise aho rero twebwe rero nk'abakunzi b'igihugu c'u Burundi turabizi yuko umuziki uri mu bintu bituma igihugu kitera imbere ibendera ry'u Burundi rikaduga aho rero nkatwe twaje ngaha kubera iyo ntego umukuru w'igihugu yaduhaye kugira ngo dushigikira ababaririmbyi biwacu kugira ngo nabo batera imbere umuziki w'u Burundi utera uja mu makungu ibendera ry'u Burundi riduge of course so ni Emaniga uno musagiye gushira hanze video launch y'indirimbo yiwe yiswe Ghetto mbega wifuriza iki Emaniga muri career yiwe muziki mu myaka iri imbere bo Emaniga nk'umuririmbyi ari kararuka twebwe turamwipfuriza iterambere ibikorwa byewe bitere bije imbere uko yatanguye abarika bandanya atera imbere abandanye ashira ibikorwa byiwe imbere arabe yuko atanzitizi zimuzitira kugira ngo atere imbere maze ibikorwa byo muziki ndundi bitera imbere bigere kwihangiro yihaye so big thanks tugushimira cyane murakoze cyane murakoze namwe nta kantu woba wisigarije woba wibikisha uvuga ati nta kantu gise notanga mikoro ntakavuze kwe gashobora kuba arakamanyene gashobora kumutiva umuntu kuza muri Car House gashobora kuba akamotivation akari kose uvuga ati gise nogana ntakavuze kuri microphone bo ikintu nagire mvuge ngaha muri Car House nk'akantu twoba twibikiye canke tutari twavuze nuko umuntu aje ngaha muri Car House ikintu cyose yipfuza arakironka ngira ngo naho murabira kuyimeza muri ko muraraba biragaragara ko ishaje hariho n'abantu bobwira ngo ifanatonique batomenye icarico nk'abantu barutse vuba mugabo urabona muri Car House ifanatonique iriho of course hariho ububare bwinshi twaciyemo turondera ikintu citwa beshu ico kintu bose bakubwira ngo ni nk'umugani mugabo urabona muri Car House beshiriho ni kuvuga rero muri Car House nk'uko ujya musaza yabivuze yego
apare yizi inzoga za Brarudi inzoga za Brarudi zose urabona yuko uzironka zose yego apare yizo n'imivinyi ivuye hanze irahari nimutangare yuko mubona ko iyi meza ata muvinyi uhari turiko turabishingira intahe twarabye ku mufuko ukuntu yifashe mugabo nituje kuniga abana mugabo ku bantu bafise umufuko wifashe neza imivinyi iriho ngaha muri House kandi y'ubwoko bwose of course so tubashimire cyane murakoze cyane gose so murashobora kumera ipasi ya microphone kundi muvandimwe ku rundi uhandi nawe agira atwunganire ku bintu by'uno munsi. Yego murakoze cyane kuntiza kanya. Yego ndashima Imana. Mbega ku mazina abo babita gute? Je banyita Khalid. Yego. Hama nanje nitwa Nshimimana Gilbert. Ku mazina abavye bampaye. Gusa nanje naje gushigikira Kahoze Hotel kuko nanje nasanzwe mfise indi hotel nsanzwe ntwara kuko nanje mfise nitwa ndi umumetre d'hotel ku indi hotel metre d'hotel ku indi hotel yego ndi umumetre d'hotel ku indi hotel bita Sinai Hotel yego okay so urumwe mu bashoboye kuba bateramiwe munsi ngaha mu kibanza cha Kahoze Hotel bigaragara nko ari kibanza kimeze neza ciza mbega nakaye ka motivation kagutumye apari yuko dufise la video launch y'indirimbo yo muri Nuvye Emaniga harakandi ka inspiration ka kwinspire kuza muri Kahoze. Ego ubwa mbere na mbere no kubashimira mwebwe mwashoboye gushika ngaha kandi mwebwe mwashoboye kugira nte gufasha umuririmbyi wacu Emaniga no muririmbyi ameze neza cyane kandi afise indirimbo zimeze neza. Ego twe twavuze duti kubera ko Emaniga aje kugira ino lancement officiel yiwe turavuga duti dushobore kugenda kumushigikira ikindi kintu ino Kahoze Hotel twikundira sikindi mu bisanzwe hari ama service meza haba muri restauration ku bintu byereke gufungura ikintu umuntu wese akeneye arashobora kukironka ikintu cyose cyo kunywa haba ikinyobwa cyose za brasserie hariho umuntu yavuze ati aravuga ati nta handi hantu ushobora gukura tonic atari muri Kahoze Hotel banavuze n'ubundi yanavuze aravuga ati apare y'ibintu bya brasserie hariho n'imivinyu na cyane iva mu Faransa mu isanzwe nabwiye ko genda mu metre ahandi mugabo uretse gusa yuko ibino bintu bya imivinyo iva mu Faransa ntahandi hantu ushobora kubisanga atari muri Kahoze Hotel kubera yuko mu isanzwe imivinyo iva mu Faransa iba ikozwe mu ngaburo zishobora gufasha umuntu kuba ashobora kumererwa neza kubera yuko umuvinyo uri muri Kahoze Hotel no muvinyo ushobora gufata mu gatondo wewe ukizindukira ku mirimo ya misi yose atangorane nimwe urashobora gufata nk'umuvinyu mu gatondo saa sita no mu nijoro mugabo hageze mu gatondo ukagira ukigira ku kazi nta mifuke ntaki ugakora akazi kawe kameze neza cyane kandi uri à l'aise musugahera wumva uri en forme avec uniforme niyo mpamvu twavuze duti natwe irifuko urumva twahere kwa bino bintu muri ko marabona ngaha imbere mugabo umwanya uri imbere turaza kuhereza kuri kavinyu hakwa kunyita babare tuvuga duti muri Kahoze Hotel misanzu ino ni nk'entraînement mugabo hariho iyindi match igire ishitangura amfite ni kuma round amace muri round ya mbere hari round ya kabiri hama ikindi naco no shobora gutumira abakunzi ba Emaniga nibashobora kugenda kuri YouTube bakagira subscribe bagakurikirana chaîne ya Emaniga kugira ngo bashobore gushikira umwana w'igihugu bamushigikire kuko no muririmbyi yaje neza ameze neza afise indirimbo nziza no kuri twese vraiment nta muntu yogira nta muntu atomushima of course big thanks tugushimire cyane yego murakoze cyane ashobora gutangira mikro kundi muvandimwe ngako rundi ruhande nawe agirisha tubwiye nawe ntobura ico yunganira yego murakoze cyane murakoze ndabaramukije mahoro cyane murameze fresh turashima kweli yego vibe ni vibe biragaragara ariko vibe yobora gute muri Kahoze narijya ari shona sho ibintu n'amavuta cyane ibaze so kumazina nyubo baba bita gute ni batari bana je nitwa Yohani mubatiza yego so Yohani uno munsi dufise lancement officiel y'umuririmbyi y'indirimbo y'umuririmbyi Emaniga mbega ibirori vy'uno munsi ubihereza pourcentage zingana gute bize kubera uno munsi ngaha muri Kahoze je ndavye umwiteguro uhari ndavye impande zose duhereye kuri Kahoze ngene yiteguriye kwakira abashitsi nkabona imyiteguro y'abakozi bafise nkabona
natwe urabona ko twahashitse imbere y'igihe urabona ko twatangiye kwakirwa urabona ko imeze neza cyane kandi muho mwanazindutse twaje avayisaha twaje kare ushima ibintu rero ari show na show mwaje twaje hakiri kare ko twanga tuze kuraba neza ko biza kuba amavuta gusumba donc mwagombye ati inkuru muzovuga inkuru aho yatanguriye naho yahereye kuko umuntu avuga inkuru yayihereye hagati ayivuga nabi n'uyivuga irikirahera so kimwe n'uwatanguye urubanza usanga twagiye turamucika twafinishwa mbere usanga twamucitse ariko urubanza warutanguye uze kurusozera neza kujya nyene nkuwa yandise neza cyane so tubashimire rero cyane Mutama Yohana murakoze cyane namwe hama ndabifuriza kubandanya mugira akayabago na cyane yego sawa karibu teneje muze mugaruke kandi Oh, merci beaucoup. Akibazo nawe toshima. So family, this is Wagos TV show. Ni mu kibanzo cyiza kibereye kimezo fresh ni Ka House Hotel. Nkuko babitubwiye abavandimwe ngaha hamwe n'aba boss. Ama service arimo mashaka kuri kindi kiganiro mukamenya byinshi kuri Ka House. Ya family ni kuri Ansama office yo muri Rimzi Emaniga igiye kubera ngaha hanyu tugana tuyaganda bamwe bashoboye guparticipa mu Mila Ansama officiel indirimbo ya Emaniga nabwo ati love you so much, see you later, keep your eyes on our media. This is Khalid the MC Wagwan Bomba Clat, love you so much.